Iteka idasanzwe inshuti bakunzi ba BTV Burundi kubana namwe mu mwanya w'amakuru mu Kirundi yo kuri wa kabiri igenekerezo rya 30 Munyonyo umwaka wa 2021. Reka munkundire duhere kuri izi ngingo nkuru. Gushira ku rugero rumwe abene gihugu ngo niyo nzira yo kugwanya ikiza ruhunyanganda sida, nayo kwiyunguruza hakoreshejwe amabus mu gitondo mu bice bimwe bigize igisagara ca Bujumbura si coroshe kubera uruhagarara rwo mwibarabara. Ikiza cha coronavirus 19 ngo caragabanutse ku rugero rushimishije, ariko bene gihugu bagasabwa kubandanya bikingira. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Ano makuru mugira mu yashikirizwa na jewe Irakoze Ange Negrita. Uko narimejije kubibabwira ngo gushira ku rugero rumwe abene gihugu niyo nzira yo kugwanya ikiza ruhunyanganda sida n'ibindi biza. Ivyo bikavugwa na Hamza Vena burikukiye arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida Capes+, aho ni mu gihe uca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida. Reka tumukurikire. Buca tuhimbaza umunsi mpuzamakungu ni kugwanya ikiza ruhunyanganda sida wamuba itariki imwe Kigarama buri mwaka. Kivugo c'amakungu no Burundi caje kizoza cisunga niko twokura busumbasumbane mu kugwanya ico kiza ca sida. Cyo bivuga bati dushire ku rugero rumwe abene gihugu niyo nzira yo kugwanya sida n'ibindi biza. Abantu bose bagize uruhara mu kugwanya sida kandi bakabifata ku rugero rumwe, atabigira sida bibazo cyangwa atarundi ashigikirwa kusumvya uwundi. Bivuga ko irugamba tururembeje. Tuvuga tuti rero mu yo ntumbero nyene twihimbaje uwo munsi mukuru turaba ko mu Burundi tumaze gutera intambwe ishimishije. Uwo abandura nabo bakiriho ku murinde wa kera, ubu turabona ko nabo twakira bashasha mu bagenda ngo basida bakiri benshi gakera. Ikindi dushema rero cyane nuko imiti yo gufufahaza isikayiboneka ku bwinshi kandi ku gihe kigenewe, akaba ari ibipimo rero kera byagorana, ubu sikayiboneka ku bwinshi. Ari ibipimo berekana basoda bari mu mubiri, hari ibipimo berekana urugero rw'umugera uri mu maraso, isikayiboneka. Kandi kwashima yuko kera bagutoye mugera wa sida barakurindiza gushaka ku miti, kasanga kumbe waje kuja ku miti wasinzikaye. Nga ubu ukitoka mugera wa sida ubwo nyene uja ku miti wamugera ucuhura n'ababasoda bariko barahabwa inguvu bagaca ugasanga barabamitse, usanga umagara y'umugena mugera wa sida gama atera imbere. Ufashe neza uwo muti umeze 6 bapimba basanga mu maraso yawe atamugera ukiboneka. Ugeze kuri rero kutakufisa mugera mu maraso ndubucanduza, kandi umva ko iyo ari inzira imwe mu nzira zikomeye zo kugabanya irandagata zo mugera wa sida mu bantu. Nukuri ikumirwa iracariho mugabo rikorekana igabanuka, naho bikiri ku rugero rutashimisha kandi ruteye ubwoba. Ubu turi ku bice 46 n'ibice butoyi kwijana. Urumva yuko ari intambwe yatewe. Tukibaza yuko tugeze turabandanya izi nyigisho na cyane ukuntu turakurikirana n'ubushikanganje magara y'abantu eka n'abafasha abo bushikanganje mu gutuvura kutozana imiti myiza. Urumva ko buke azotinda kumbirwa litakirangwa mu bagene magara sida, kuko ari ryo hangiro ryo kugura ngo mu 2030 gukumirwa kugena wa sida kube kwagabanutse ku bice 90 kwijana. Urumva ko kiti gushimishije. Turizeye rero ko amo bose bashiramwe ishaka, haba ba leta, abanyagihugu, abafasha leta bose bashiramwe ishaka. Nibaza yuko no mu myaka 2-3 umugera wa sida tuba tumaze kugira ku rugero ko ibyo bice 90 kwijana tuba kubishikanako. Ntumbero yo gukinga no gufasha abakenyezi n'abigeme bahohotewe guharakozwe ibitari bike mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu n'ubutungane. Ivyo bikaba byashikirijwe mu kiganiro cyahawe abamenyesha makuru n'ubwo bushikiranganje. Ni nkuru ya Raymond Prosper niyo nkuru. Mu ntumbero yo guhimbaza iminsi 16 yahariwe ibikorwa by'agateka kazina muntu, ubushikiranganje bwo gufashanya n'agateka kazina muntu hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane bufashwe mu mugongo n'ubuserukiza bwa Suisse batunganije ikiganiro kubamenyesha makuru kuri no 30 Munyonyo kuri La Detente mu gisagara ca Bujumbura. Muri ico kiganiro kwari ugushikiriza ivyaranguwe mu bijanye n'amabi akorego abafasoni n'abigeme. Mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu ngo harashizweho amategeko ahana abahohotera abakenyezi n'abigeme, nkuko vyemezwa na Donatienne Girukwishaka, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo agateka kazina muntu. Bwa mbere igirizwa nshingiro ry'u Burundi rigira riti abantu bose barangana imbere y'amategeko kandi bose bafise uburenganzira bungana mu bijanye no gukingirwa. Ico ni cyo cambere duhagararako. Hanyuma tugashima ikindi twirata ni itegeko ryagiyeho rihana
abakoze amabi korerwa abakenyezi n'abigeme eka nayafatiye ku gitsina yose. Nawe Alice Ntamatungiro yaserukiye ubushikiranganje bw'ubutungane ngo harashizweho intumbero kubajejwe gushira mu ngiro amategeko ahana abahohoteye abafasoni n'abigeme. Ubutungane ni kijanye twakoze agatabu no bw'agatabu Mfasa bwa muri guide ariko mu kintu no kitagatabu gatanga intumbero ku mucamanza umushikiza manza ndetse mbere no kunyambira amabi kugira ngo izo manza zishikwe neza ni kuvuga aho amategeko akavuga byinshi akaca bivuga ko cyane ari gisanga amategeko bivuga ko basanga bari tangura kumwe icyo gataburo kaza gatanga intumbero kuri abo bantu bashira mu ngiro ayo mategeko ategekanijwe mu gukinga amabi akoregwa abafasoni n'abigeme no mu gufasha abayakorewe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarashizweho ibitabo hatibagiwe kugura imiti. Ivyo vyemezwa na muganga Theophile Bigayi. Kugura imiti ikora mu buryo butandukanye. Bwa mbere imiti yo gukinga inda uwafashwe ku nguvu atifuza. Hariho n'imiti kandi yo gukinga za ngwara zifatira mu byirondoka n'umugera wa sida urimwo. Hariho n'icanco batanga icanco kuri tetanus ko mu gufatwa hari gihe bavundagara bagakomereka uwafashwe. Hariho kandi n'imiti yo gukinga hepatite aho ni mu gisata c'imiti. Iminsi 16 yahariwe ibikorwa by'agateka na muntu kaba ihera kwigenekezo rya 10 Kigarama umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka na muntu. Ikiza cha coronavirus ngo caragabanutse mu gihugu bikavugwa na muganga Sylvie Nzeyimana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida akaba yabivuze mu nama yo kurabira hamwe aho ico kiza kigeze agasaba n'abene gihugu kubandanya kwikingira kuko haje ikindi kiza c'uwo mugera. Reka tumukurikirane. Komite y'igihugu cyo kurwanya kiza coronavirus cyo gukorana muje yize abaragihu kurabira hamwe ingene icyo kiza cifashe hano mu gihugu. Kuri ico twasanze byifashe neza ibitigiri by'abandura uwo mugera biriko biragabanuka cyane. Ndabahaye nk'akarorero ko mu masaha 28 aheze ku bantu bashika 1892 bari bipimishije 6 gusa nibo batowe uwo mugera. Ikindi kirinda nama akomite yaragiye hamwe kijanye n'incanco ruriko ruratangwa kuri uyu mugera wa coronavirus. Twabonye ko urucanco rurabandanya rutangwa kubavyifuza bose. Uyu mugwi wongeye kandi uriga kijanye n'ubwoko bushasha bw'uwo mugera buriko buravugwa muri ino minsi bwitwa Omicron bwatowe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Kuri ico ubu wabonye yuko abahinga umugwi w'abahinga usanzwe hari mu gihugu woja ku kivi ukiga ukaraba neza ibijanye n'ubwo bwoko bushasha hanyuma kazoha intumbero leta y'ingene yo kwitegura neza mu gihe ubwo bwoko bushobora gushika muri icyo gihugu. Ariko ubu twabonye yuko ari kubandanya duhimiriza abenegihugu kugira ngo babandanye bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira muri wa mugambi wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Kuri uyu wa kabiri niho baramutse buguriye icese ku nshuro ya mbere inyigisho kubamenyereza b'umukino w'umuterakofe wushu mu Burundi. Ivyo birori bikaba vyabereye kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'inyigisho za kaminuza bita Confucius. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza.
Umukino w'iteramakofe urafise ivyo uzofasha abazokurikirana iyo myimenyerezo. Hambavu yo kwinonora imitsi hariho no kumenya kwiga umubano mwiza nk'uko tubishikirizwa na Nzeyimana Joseph arongoye Institut Confucius ya Kaminuza y'u Burundi. Ushu ni kimwe mu byo twita les arts martiaux mu kinofonofo, ni ukuvuga n'inkino zinonora imitsi ibidasanzwe. Hanyuma twege twazishimye kubera zisanzwe ari inkino zizwi cyane mu Bushinwa. Natwe mu byo tujeje kukaba ari ugukwiragiza umubano mwiza hagati y'Ubushinwa n'u Burundi. Twebwe rero tugomba yuko n'ugwaruka bwo mu Burundi ruzimenyera rukamenyere bazikina gushika naho bogenda no mu myimenyerezo eka no mu yandi mahiganwa. Kubwa Yves Nirenganya arongoye ishirahamwe ry'umukino w'iteramakofi mu Burundi, aratubwira ivyo bamaze gushikako kuva uwo mukino utanguye, vyerekana ko uriko uratera imbere mu Burundi. Kuba twarashoboye guseruka tukaja hanze, tukaba twarakoze ama competition muri regional, muri East Africa nko mu Rwanda, tukazana imidari ishika kuri 6 y'inzahabu. Tukaba twaragiye mu Bushinwa gukora formation internationale ya kung fu muri temple, muri monastère Temple de Shaolin. Ni ibintu byinshi bishobora kuba byerekana ko urukino ruriko ruratera imbere kandi rukaba rukundwa n'abarundi benshi. Uravye ama club ashobora kuba aguma atera imbere mu gihugu cyose, turavye mu Yinga canke mu zindi ntara usanga hari kung fu igenda itera imbere bivanye n'inguvu tubishiramwo nuko tugenda dutera imbere. Mwomenya ko izo nyigisho zaje kubwa biga kaminuza, mugabo ubu zikaba zemerewe abavyifuza bose. Ukwiyunguruza n'amabusi ntivyoroshe mu bice bimwe bigize igisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu bagiye baraca nko muri zone Kanyosha muri komine Muha. Bamwe mu bene gihugu bakavuga ko bibacereza iyo bagiye ku mirimo ya misi yose mu gisagara ca Bujumbura. Pierre Claver uca mu vyuma akaba yari yahishikiye. Mu manuko bw'isagara ca Bujumbura muri zone Kanyosha komine Muha, kwiyunguruza na bisi bikomeje kuba ikibazo kitoroshe gutorera inyishu, aho abaranguriye imirimo yabo mu gisagara ca Bujumbura igiciro kizu ca bisi amafaranga 400 yonyene atagishoboye kubashikana ku mirimo yabo nkuko bavyipfuza. Bamwe mu bo twavuganye batashimye vugira kumbonesha kure yacu BTV bavuga ko hageze igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo utarurira bisi uwihuta acahitamo gufata moto canke ikinga ikamusiga hatandukanye bivanye n'uburyo afise. Haba ku kiraro ca Muha ahasigaye ari nk'igituro c'amamoto n'amakinga, maze ahasigaye akahagenda n'amaguru. Abandi zikabasiga kuri Petit Seminaire aho amabisi avuye mu gisagara aca atangura gukatira atarinze gushika hasanzwe akatira kugindwe mu Kanyosha canke aho bita ku Muco. Ivyo bigatumwa n'uruhagarara rw'uruja n'uruza embouteillage mu Gifaransa yibonekeza aho nyene kuri Petit Seminaire ndetse no kuri Fer Rouge kw'ishuri rya Internationale, maze abashoferi bagahitamo gutora abakiriya bari hafi kubwo gucungura umwanya n'igitoro. Mwomenya ko abatiyunguruje muri ubwo buryo abishoboye baca bafata taxi canke bagafata amwe mu mamodoka asanzwe asigaye aca kuri ico gikorwa c'amataxi, bakarihishwa kuva ku mafaranga 1000 kuduga. Abamikuro make nabo badashoboye kugenda n'amaguru bakarindira kuniganira kabisi kamwe kaba kaje kugihamana. Pierre Claver uca mu vyuma arakenuye. Ninga durangirije amakuru yacu twari twabateguriye uyu munsi. Reka ndababwire ngo mwakoze cyane kudukurikirana, ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi aho wanje na Hejo mugiraho muba mubahwa murakoze.